Fiko nyereka kuduha filme yitwa Urukundo ni iki. Filme nziza cyane. Mapenzi ni nini? Mapenzi ni nini? C'est quoi l'amour? Dake hari ahantu twabonye mu image mwavuga mu Giswahili. Giswahili kadura vile ya boss. Twabonye hecho ya bosseji. Twambishe no kweli. Kadura vile Giswahili. Sicho kimwe nawe. Wora twe twokuri kigana mu Giswahili. Wora kadura vese naza ko gishobora. Yo gishoboraga. Uzo mu pimura wewe. We abantu baravyija film. Andike muri commentaire. Zina kadura vile nguna unajua nini? Gomora muri muzi mbere ya kamera. None gashaho ari gishasha zobabona. Oye gishasha zakibonye. Oya. Kwera jewe ijanje biri special. Ntabwo ari nk'abandi bamaze kubona. Byabikiwe ko Imana ikunda cyane. Muga ntaravugwa mu izina. Yego ntaravugwa mu izina. Ure no wahiriwe. Ariko akijura arakomeye. Araharatuje. Araho pe. Kimere ugihemba bivaye n'izina. Nk'ubu amafaranga mimi yinjiza canke Fani canke aba legend nka Abel bari be. Ntucuza kuyinjiza uri Fiko ariho gitangura. Ambetes none samiterambere ntajye wabona gute? Ese burya bagiye kumuraba ko yari ameze mu myaka yeze abamukomotse ko no musi turabona yuko hari ibintu bashize ko ego. Ariko we iracagorana tuvuga ko ari umuhungu ko arakunze kuvuga yuko cyane abana babigeme abakobwa rero ntimufata iterambere ry'umwana w'umwigeme nurifatanye n'iry'umwana w'umuhungu biragoye cyane abantu benshi mbona ngo bagomba kubona ko je nagize mariage ariko nizira yuko igihe nyaca kigeze nzoyigira amana kandi igihe nyaca erega aba canke imitaye nyine iracagorana gato ariko Fiko mama arakeneye nani muzi azomuro cyakene mu mwijeje muzukuru kuko turari umukaza nari karananirana umugende kubavuga ko bakana umugende kubakana amutuzanira uwo mwana bizi gute ko tarakubaga umugore mwiza kuri Fiko n'umugore bameze umugore akijijwe ndagutware kuri day nakubana na Mimi mutange date na Mimi ego uza kuvuga umuntu ubona ashoboye yorore urankundi cyane okay Fiko no musi dispose kwategura film hageze nk'umwanya wo kuvuga ati iyi ni role yo muri chambre iyo role woyihandura byakinyi bagenzi baba film cyangwa mwese murayishoboye bamwe muri chambre gute okay uyu muhungu n'umukobwa muhungu no soro libat umukobwa chance ni bon chance ni bon ubundi nawe mbona ninde hafi na hafi ne Mimi kutamushira Mimi no Mimi ubona unushobora kumuyorora atari wewe umuntu azo kwihenda haye Mimi yo umuntu azo kwihenda ariko robe yo mu cyumba arabiyamirije Mimi ntashaka umuntu azomuharore yo mu cyumba umva mu muhizi nyo zose mushaka mugaba mu cyumba iyo mu cyumba rakeneye ndamuharore y'ubwicanye nta wundi muntu yo mukorera yo barinda Banderas irore ushobora guha umwana w'umwigeme akora ikibi yo barinde Kadohavel Yesu Fiko kiranyohe nikiduta mu kuvuga Kadohavel kuberi shaka nzo gatanguza muri internet kibazo gatanguza no muntu uharore ikibi Kadohavel Mundira ndakuramutse mushingana mfaso ntigwaruka no musi na presentation muratubona turi mu shusho idasanzwe ndi kumwe na brother wanje uno musi novuga yuko yaduteye iteka kuri Step Made atuntu bimeze biti fresh sana meze fresh ku mutima no ku mubiri ego umutima no ku mubiri meze neza kabisa Fiko ukuntu wara bakuvuga ndabona sanze ari byo ngo nakubona ku mafreshere bansina jani mafreshere nkabipinga Kuma kijama kinafanana bien sana. Ubona bw'Imana. Imana nidutera amafreshere. Undi je ubunye nambaye impuzu yitwa Yesu. Niyo mpamvu umwanya wose mbambere. Ubona ko umuduga. Ubona ko umuduga. Umuduga. Iyo muduga ni bisanzwe. Niyo muduga byose bon afete ijambo ry'Imana ivuga ngo ese n'ibije byose ni bya data. Ngo rero n'imiduga iri mu bintu biri mu isi. Byose ni bya data papa Imana. Kabisa. Rero umva umwanya n'umwanya uzombona ndipo driving. No musire ngaturi mu biki. Jewe wewe urazi ko ambwiye ko kwina dukora ikiganiro. Mugabo nanyume ngo sinasubye gahunda zanje. Ubwo rero
abantu muri kumadukurikirana abakunzi ba Steps Media, abakunzi ba Fiko, abakunzi ba industry muri rusangi, mugumane natwe rero ubwo reje gahunda zose ndazica kuri no muhungu, ariko niziyo singomba kuzica. Ariko yangoye vraiment Fiko afite ama programme menshi. Ama programme menshi, wana tuba mu gisagara. Turi hamazu, harabo tu ni mukinyi wa filme wenyene ashobora kwiyogereza utwombo twabonye, ashobora kuja mu turawuri nta masori y'umutira ngo arindi umugore kareka warishikira mu kabati ene june to umugore ife ko azoza mugahari byo natwe tuzi kuko hari gihe biba ngombwa ko hari byo umwigisha nka jewe kucerekeye guteka, kucerekeye koza ivyombo, isuku ryo mu nzu nta kintu na kimwe ntazi gukora kubera nakuze nibana, rero nakuze nyene nzi kwibako kabisa. Niyo mpamvu ntaco biba bintwaye kabisa. Ari turi hega World Beach. World Beach. Turi kuri World Beach kumwe na my brother wanje ni Fiko numwana mwiza sana. Fiko changira akabazi ndakwibaniza. Ukunda kuza ngaha kangahe? Kuno musunga wari usanzwe ufise gahunda yo kuza ngaha? Ego. Bon si cyane ariko rimwe na rimwe iyo bari ngombwa turaza nyene gufata akayaga kuko ni byiza cyane kuza hano hari akayaga nkaka ahantu heza nkaha biratuma nyene uruhuka mu mutwe. Heza nkaha Fiko unasikia ko atari ryambere aje ngana umutwe wahapfa ukiriye aho ngaha bivuga ko mba ngaha. So Fiko abona bose tunakuona leo uko hapa unaenda kuruhura ubwonko niko no bivuga ariko imbere yuko dushika muri byinshi je ngundi umuntu tugiye turaganira nko kunyene Fiko umwaka n'umwaka wa 2026 n'umwaka ubuzike kuri Fiko n'umwaka w'imigisha umwaka w'imiryango yuguruye no kuri uje nibaza yuko niyo mwaka wa mbere nabonye n'imigisha myinshi gusumba indi myaka yose cyane cyane ndakunda Imana yacu yamisha igihe cyose yamitwiyereka gutandukana no yatwiyeretse ikindi gihe rero n'umwaka ko n'umwaka nyine nabonye mu Imana gusumba ko nagize kwibona ikindi gihe so nipenda shima Imana kabisa. Umwaka w'ubuntu kwe n'umwaka nyene imiryango yuguruye kabisa. Reka tubanze dushikire mu kibanza tujemo uno munsi kumwe na Fiko. Wabonye ubwazi? Wabonye babwita gute Fiko ntibirirwa ngaha none? Sinzi ngene babwita. Oya gura amaze kugurira bose sindabguriramo nshaka nzoguremo rimwe ariko Fiko film isigaye ihemba Alvera yarakoresha yani anniversaire none Fiko nawe tuzitegejya genzo kuri demande bano bimana ngabe gituma Fiko daiba film kumbe ari mwakandi genzo kuri demande anfete je ndiko ndiyumvira anfete ndakunda nkora ikintu bitandukanye n'icyo abandi bakoze kabisa n'uno muso tugeti jewe kiganiro nk'ubu nk'akarorero hari imana imba mariage masha mbwa baramaze kubikora ni mariage nzokore mariage meze gute magumo ijimbo byo menshi wanashaka oya mbwa gusa basi harimo akantu gatandukanye n'iby'abandi ariko dushinga cameraman changa kuri piscine reka n'ubwiza bwa World Beach. World Beach ni nziza sana terama bano b'Imana urazi ko jewe no cyantwabo Fiko urabizi bizanye ukuri ega byose bibera muri kamera wihende jewe ndavyo nzi ko ndagusumbye ko ndabizi kose shaje no gankibi nafi ngaho rero Fiko abantu bazi koga kenshi tubatuma ngo bakuriye mu Rumonge ne Fiko ibyo koga arikuye jewe twoze zantangwa gose ko Tanganyika twarayoze cyane buryo Kendi bakera twaraza ama sport no ku ma beach saga plage zikigezweho bwana ubu nibaza kumeze neza saga plage kabisa rero mugabo kera twaragira ama sport twavuye tuva mu quartier tuvamo kazino tukirirwa turoga muri France mwira bakarondera umwana ugataha amaso yatukuye ngo imboreka banyera umogi rero urumva rero Imana ishimwe ko twaronse piscine rero amaze kuboneka ama piscine tubandanya nyine ni babuzima nyine ikeneye kuza kururirwa nko nyine nyine Fiko bitewe n'incuro maze kuza ngaha nta cyumviro kirakuza muco gukinira filme kuri plage cyumviro biriho ide ziriho
gusa kenshi burya turaba limite mu mayide y'amafilme kubera yuko tuba limite bivaye n'uburyo dufise nka kuyumvira binini kubera ubona umengo vyotwara uburyo bwinshi hitamo gukora ibintu nyene bihwanye n'amafaranga ufise. Ndakubwira ko byamaze gukomera fiko nyereka kuduha filme yitwa Urukundo ni iki, filme nziza cyane. Mapenzi ni nini c'est quoi l'amour. Dake hari ahantu twabonye mu image mwavuga mu Giswahili tuvuge ko ari kiye kintu warushatse gutanga muri iyi filme ndumva ahajya nyine twagomba ni ku difference nyine n'izindi zimaze gusohoka kubera turashaka kuja international nubwo nonga iwacu tutaraho tuza neza ngo tuhafate neza ijana kwijana ariko hari abantu benshi banadukurikirana bari hanze batari hano twaje mbona commentaire z'abantu bavuga Igiswahili Igiswahili nyine muri film ushobora yuko nyine abantu bavuga Igiswahili badukurikirana bazi kinyo cyahanza je filme nariraza Igiswahili kadora vile abuzi twamashije hecho ya boseji twambishe no kweli kadora vile Igiswahili sico kimwe nawe wora twokora ikigano mu Giswahili wora kadora vile sinaza ko gishobora yo gishobora uzo mu pimura we abantu barazijya film andike muri commentaire zinazi kadora vile ngo unajua nini nze tisha iyi kwa nefiko basha mpindura impunzi kwe abashaka guhindura impunzi jajya ego tuguzane apare cyangwa tukureke umuzo nabaza mugabo kwara bavuze ati nakantu kamwe kaducika gomora muri muzi imbere ya kamera none gashaho ari gishasha z'ababonye oye gishasha zakibonye oya kwera jewe ibyanje biri special ntabwo ari nk'ibyo bamaze kubona bigo bikuranyije kwe kandi biri special biratandukanye biri special kabisa byabikiwe Imana ikunda cyane muga ntaravugwa mu izina yego ntaravugwa mu izina ariko hari uwo nshobora gushiramo nk'iciyumbiro tumwihoze cyane ariko nkera katisha dozi ntiyavugwa mu izina ure n'uwahiriwe ariko akijura arakomeye aratuje araho pe je narabakunda cyane akijuru je nawe narabakunda muri kumwe akijuru gokwe akijuru no kuri umwana ari ngozi numvise ngo yagiye ngozi cyangwa yaragarutse ubu ni yari si ahubwo nubaza nyene gira yo mwana bya none bimenya gute nta makuru mfize nuko nta makuru mfize ega none nuyaronka gute amfate nibaza ko ameze neza we neza gusa nyene kumenya gahunda ziwe biragoye kubera urumva ntituvugana iminsi yose kandi mwese mba afite ibintu bihanze ubuzima bwiwe kabisa rero urumva biragoye kumenya gahunda y'uwundi afi kuvuga ko tunyarutse ibintu tuza kuyagira ahantu dutwa sinze cyo waduteguriye no munsi ariko no munsi kubera yuko mwahise nko kuza mu minsi yanje mu munsi wanje turi kuwa kabiri enjoyinga kabisa ahubwo bibaye ngombwa ushobora genda komanda akantu ko kunywa turi inywera tujya mu bwato oya imbere yuko ngiye mpava nje hariya nije ndakariha ni ukariha oya ntaco je no cyane no kariha nabaza mugabo imba ari je ndakariha jewe simuca umwa wenyine oya je ndakariha ndakubwira ko nibyo maze gukomera mugabo rero kandi nakubwira ikintu iyo ushaka bari kukariha iyo ushaka nari kukariha kubera abaho gatanga arahiriwe gusumba yakiriye yego bre mico kintu amaze gutuma mu bantu benshi ngo gutanga ngo kwama guhezagiye kurusha ukwakira rero iyo ushaka bari no kukariha muga ntaco je ndakariha kayi muhezage je ndeka ko badida ko witane nenda kirihira ndakirihira abona kiyo ndakari ndabirina reka gutera umuhezagiro umuhezagiro ntufina nije ndakariha aha nk'ubu yondihira kamwe ugasanga nkurashite muhira cyacumbiro cye nako ndamwimvira ko cy'imodoka kirabonetse kandi cyari kuja kuri jewe nakamugore cyumbe cy'imodoka je nuko kimara piko byongera sana uronse case imodoka uzigituma urimo abantu bavuga yuko na consommer sana franga sana consommer franga wapi stage ega ndabivuze ko ndabinga cyane bukana stage ya last ego vrai oya amfete imodoka no kuri imodoka nibyo yakenewe mu buzima bw'umu artiste mu buzima bw'umu star yakenewe ariko itaraboneka tureka ko ibyo twateza gukora Imana iduhezagiye ikaduhezagiza ya taxi karafata ga taxi
ayiba yabahezagiye none uravye nko kuzigwezagira kanga kurumva ntiwirirwa muhira yaga taxi yama yabonetse ntabwo nirirwa muhira ndinze mva muhira bangiye ku kazi kanaka canke ndinze mvuga ati ndaje gutembera maze nyine konje nyine ko yakonsoma amafaranga kwese kabisa rero umva Imana yaduhezagiye sino tatu blessing yo miduga yatu blessings amaguru yaduha amaguru kabisa oya ntawe wigera ugenda n'amaguru ntawe wigera ugenda n'amaguru jewe ndagufotora ndagenda n'amaguru nako nakuposte nk'akaruye nk'ahantu mba kugira ngo nshikire ahantu hari amataxi bisaba yuko mfata imoto iyo ni moto nk'iya 5000 avana moto ya 5000 so mfata imoto ikanshikana ahantu hari amataxi bivuze ngo hari igihe mba nabuze hariho nk'umumota akunda kuza kuntora muhira hari mba namubuze biceka kiba ngombwa yuko ngena n'amaguru kurondera imoto nkabona imoto amahuri ama ikashikana abantu fata taxi kabisa adanya ngenda umva muruho n'umva mu dusenge no kuri akamodoka kabone amen kabisa vuga reka tugura kanyu gende wihindure ame bisiga tuza see the out of me mama abami babiri nuko jambo litungana yes bakunzi ba Steph Made ndi kumwe na my brother hariya muramwana fiko Jesse nkenewe niwe yabiguze savi agaciya abatuvuze turabazi obera bandi baravuga ngo ngira manze mbike ibintu none fiko iyi ni jido kwa bayitwa cocktail iyi je ntabyo nzi iyi cocktail baba bavanze ibyamwa byinshi yego enjoy life yako misi yose wimve gusohoka kuja gushiringa life yangu bro hari umuntu yatugiye ibijumba hari umuntu yatugiye ubugari mugara sometimes ravuga ati ifoke nyene n'umuntu amahera dukorera ifoke nyene tugira umwanya wo kuyaciringa ubisanzwe mu mafaranga umuntu yinjiza mu buzima bwa misi yose urayapartage urayagabura avuga ati aya nayo gukora iki nayo gukora ibi kabisa aya nayo ko enjoying hama ugafata bakajya ku enjoying afiko nyemera twicare kwanza nga cameraman mera nk'uje inyuma yacu gatoya ubya twerekane Tanganyika fiko hanyine ukazuba ni sawa uratuzana kuri Stana Kede fiko mbanje gushimira je ibintu n'ijya mbere ndabinyoshye takwe zagiye Imana sira pume fa kwenda kinyoye kino hamino ratanguye bugizo kwa mubinyo sira ngira nze ndimenyereza amataxi merci sana my brother welcome sana arona ko turaba ni cyaki nakubwiye tukiriya ati film irahemba no turashima Imana niyo kubavuga nabo ngo film nabo ni hemba bemeze gute I'm saying the film eje kuraba Ntabwo neza. Neti kwa marodi. Ega nta numwe mwayaguranye. Ibi ni bon. Pano kuvyibaza. Sawa. Ose. Anvete film rero burya mwene. Harabihemba kweri. Nabidahemba anvete injo se burya kihemba bivaye n'izina ofise muri ico kintu. Film rero ugihemba bivaye n'izina. Nkubu amafaranga mimi yinjiza canke fani canke aba legend nka Abel baribe nko tuza kuyinjiza uri fiko ariho gitangura uri fiko ariho gitangura uciyubaka ntibibaho bisaba yuko nyene bivana bifatanye n'izina office kabisa ariko ikindi naco twebwe ntidufisana tudandariza amafilm uravyumva kujya ko tuvuga ngo film nyene yanyinjiza yanye ngo byagenze kuno amubisha mu biharuro ni blessing gusa abantu nyene wanyoheye ugatireka baguhezagize nanjiki cyangwa ngomba gushikira mu yindi kurikira iyo niyo nyungu nyene ikindi naco iduha connection tugahura n'abantu kanaka bakatwizera ndazabona ko nk'aba bamaze kubivya mu mareba abanyine badukuriye bafise afise izindi company bamamariza kabisa ukore n'ubwo buryo izogendera guhemba afiko uno munsi navuga yuko film ubitewe n'uko ngene ukurayishura ukurayivuga hari abantu benshi bashobora kubaza film akavuga ati chaje film biba n'imyaka ndayikinye mbo sinzi muga ko ari kubibona je niko ndayibona Samira urakunze kuvuga cyane yuko film niwe yafise benshi yinjije sana muri film ubiterambere giwe ntajye babona tuvuga ko ikibazo cyuba kiri
jewe kubibona mbose yo kwa ubaya mugabo ntabitahure nabi nawe mugabo ico kintu amveteze none samitambere ntajye wabona gute eske burya bagiye kumurabo ko yarameze mu myaka yeze abamukomotseko no musi turabona yuko hari ibintu bashizeko ego ariko we iracagorana tuvuge ko ari umuhungu ko arakunze kuvuga yuko cyane abana babigeme abakobwa rero ntimufate iterambere ry'umwana w'umwigeme nurifatanye n'iry'umwana w'umuhungu biragoye cyane abigeme bafise opportunity nyinshi cyane yo gutera imbere bafise kwincekeho urabizi neza yuko nawe wo turonse ngaha turonse twagomye kuri step made turondera umukobwa muja kuyasangira kandi uraze nyindi dose tugende rero umwigeme afise opportunity nyinshi kurusha umwana w'umusore none nabibonye igihe nuze Nyakanyana yakoze urubanza shaka ko present imodoka yiwe yaguze imbwo bwa Lactis yo more je ni Lactis more urumva ubwo tubabunyerera urumva bacha bavuga ngo none ubwo tuma tubona abahungu ngo aribo ngo bakobwa aribo baronka ibintu imiduga biko abahungu utabona ko baronka ibintu bipfira he kugira n'umwana w'umukobwa byo guhanga abakobwa mani sio na wahonga lakini nasikia ngona fiko ashara yihongewa fiko zari gano cyane radio akore kuri Anashare bakakuuliza sasa fiko na washangazi ni aje misha mugenzi ntagire bitubako nk'ibyabaye ubwato bwawe ni munyerera kabisa yes bakunze wa step media nkuko mubibona tugiye mu bwato kabisa bakunze wa step media nkuko mubibona abantu b'Imana nshuti y'umusaraba ndakubwira ko ibintu bya dushiremo ikiribe Fiko life ni guca akwegamira n'ibirimo yegamira Fiko niwe muntu wa mbere anyurije ubwato ijya mbere je ngiye mu bwato Zagima burya wowe zo mutuntu twinshi hari ibintu byinshi Fiko umuntu nkwiye gushimira arimo kubera je niwe muntu wa mbere atamwe kunkora aho gisiniya je ndabivuga sinyo umuntu yari ijya mbere ngiye gisiniya yabereye inyuma ya kamera none Fiko tuvuge ko twamaze kuba famille cyangwa ni kusanzwe umeze ku bantu bose mu bisanzwe je ndakunda gupartager ibyo nyene Imana iba yaturonkeje n'ibiza ko tubisangira kandi ikindi naco burya je ndakunda gutanga gusumba kwakira kwese niyo principe en fait yutanze ububivye ubivye rero uce witega kwimbura Fiko mbarenda guchallenging gato mbona akabazo nyine ko guchallenging hari kintu turayagaje cha kuhongana Fiko shawa kuhongewa cha kuhonga mimi sijaongewa kwa sababu gani ni honge wanataka mumuhonge bae Fiko guhonga nukugira nga ni guhereza umuntu ikintu mufise ko target ashaje mama mengo ni nkigi turire kwe guhonga mugaho jawe kuhonga atasikata sijawe kuhonga shaye kwa niko nagari lakini mu migani twabona ni bayigereza ugatika arige no ayinguriye Fiko je sinzi kuvuga umuntu adahaje ndakuvuga uhaye jewe akenshi ndakunda kora ibiganiro by'iwawe umuntu aciye bugufi sana kandi ibintu wishura ibintu by'ubwenge ari akantu cyane nifuza ko bazaho nyene ubumenyi n'ubwenge Fiko n'umuntu abitandukanye ngo ubumenyi n'ubwenge ibintu ushobora gutandukanya ubwenge ni impano ni gift uhabwa n'Imana kabisa ubumenyi nabwo ni ibintu wiga ukamenya ubumenyi ntibugusanga aho uryamye bisaba ko ucukura nyene ukagira amahoshe mu bwenge nabwo urabuvuga ni gift ni impano uhabwa nyene n'Imana kumwe Salomo nyine avuga ati Mana jewe ko ngenda gusaba icyo nshaka ndagusabye ubwenge kabisa Imana ikavuga ati musavye ubwenge sindaguhaye ubwenge gusa ahubwo ndaguha n'amafaranga ndaguhaye n'itunga rero ubwenge ni ikintu gikomeye cyane kandi ubwenge burya usumba n'ubumenyi rero ubwenge busumba ubumenyi kuko umuntu avize ubwenge umva wowe ubumenyi waburondegeye kanaka kirekire ubwo umuntu avize ubwenge aje gusa
akemura ibibazo kabisa wewe kugira ngo bikemure byagusabye ko ubanza kuja ku ntebe y'ishuri ukiga apana ishuri dusanzwe tumenyere no mu buzima busanzwe buratwigisha mugomba ko warafashe umwanya kanaka wo kwiga kabisa ngo umuntu ubwenge gusaza ahindura amateka nyene nyine Imana igufyondera tu Figo nakubwije urangyoye cyane iyo yamende y'umunyenga wo mu bwato ego bravo turawujya amata oya rero tugeze turicaye mu Burundi cyangwa tugeze muri Kongo oya gukora ibiki yewe mana dusenga tutabona oya mfite oya ni bonus oya nta nakimwe ahubwo tuganirize hagati mu mazi yugira default oya goma default urumva rero afata narabonye ko yakora video iyi ni ntunze Nyami Beach barahombye bwa barahombye ameze iyo stage ndio ija oya usanye sinzi urumva afiko turakeneye filme bimeze guca nyene kandi byo ari filme neze neza filme kudukunisho n'icyumviro usohokane nk'umusheri ivyo ko iyi filme fiko akina kenshi n'izurukundo ego urukundo niko byose urukundo rugize byose urukundo nyataba urukundo ntitwari kubaho kandi kubwo urukundo Imana yadukunze yatunyitanga umwana wayo kinege urukundo kandi ko bavyeyi banje niyo mpamvu je nabonetse kubwo ibintu byose n'urukundo kabisa afiko je naguma ndakura bakuntu ico kibazo ebana arudi muntu nzokibaza izo mpeta tuvuge ko ahantu wambaye iyi ni mariage ni dose sinzi ntabyo ntufe kwambara rero yambaye bwambe ni dote mariage yambaye kugira ngo mbe wambaye ubwibego ama uzo kwambara ari kugira ngo uzere umugore ushingire bavuga kugira mariage ni gift ni impano hamwe n'Imana je no kuri ndahantu abantu bose umego bashaka kubona nagize mariage bana je cyo cifuzo kirimo kabisa abantu benshi mbomwe ngo bagomba kubona ko je nagize mariage ariko nizira yuko igihe nyaco kigeze nzoyigira amana kandi igihe naco erega aba canke imitahe nyene iracagorana gatoya cha imitahe sinibaza ko mariage simitahe kubera rero nabari na uravye kubibone kumengo bari inyuma kuvyeke imitahe umengo turanabasunja niyo mitahe mugabo bazigize mariage simitahe ndikumera fiko no muntu wa mbere kandi shira ni rya mbere ahantu turohereye rero sinzi ko tugiye muri Kongo tugiye hagati na hagati reka dutembere bakunda abafana ba kubera jewe navuga gasi je ndo ndajya umunyenga n'abakora ry'umunyenga watembereye cyane ku isi tembera no ku mazi go vraiment niryo rya mbere kinigira bazoja mu kirere ndabana biciye muri fiko je ndavyize mana bicishe muri fiko kumwe tumenyere abaririmbyi muri tuza ho ndabikora ni Natasha rinza janze kugira ngo bashobore promoting ibikorwa byake ndayitwariye aba promote rero na fiko ico genzura ndi umuntu akora ibintu birabwa n'abantu azoca nyitwarira karibu cyane na fiko mariage yawe oya mariage se ni siku gani aguma tubesha yambara impeta ariko kandi yambaye zibiri tubwo abagore babiri impeta arizo kuberwa rero uri uzambaraho aha bari mariage kubera bavuga yuko ngo wambaye ngaha umutima ego niyo mpamvu impeta bayambara nga ego okay muga jesi ya mariage iyi niyo ni yambitse ariko fiko mamara keneye nani azomuro cyake ni mwijeje muzukuru kuko turabona umukazana bikarananirana umugende kubavuga kubagana amutuzanira uwo mwana umizi gute ko tarakubaga kubagana shasisi umuntu ni mugaye bigo bikurangiye kwe bigo bikoreka tuje muri filme buzima busanzwe conference heruka uva muri Tuaf conference ya lancement na conference ndakunda kubyitiranya rwose siko uno munsi navuga haciye amezi atatu hari mu gatanu kakuvyara donc uracara mu bebe ndacara akabebe kari mu bwato ndacara akabebe ndacageneye gufatwa mu mugongo sasa bigo ururimi ruragugora nawo oya nyene
ariko utashaka gukasura nyene imbere ya kamera cyangwa tuvuge uri wa muntu ukunda kuba cyane udakunda kubarizwa mu Burundi nka Mimi. Oya je ni mu Burundi bose. Hari kibazo nigeze kubaza Mimi ndamati none wowe urubigenza gute kugira ngo ushobore kwagura filme ndundi yambwiye ati je no mu Rwanda ndashikaye kandi ari hano bibe birageza filme none fiko nawe vipi naona filme zake ni hapa pa Burundi. Sasa filme zangu nitatengeneza moja maze gukora imwe ni mu ndindire none mbanze nkore genda mu ivyo ni mugende mu vyishuza abantu bamaze gukora 10 ariko fiko gukora 10 zo ngaha ni basohoke nabo ariko fiko bira nta kintu kigishe nko kumva abantu bazi Burundi kubera bo kandi ivyo urumva hari ikintu biba bifashije yego nivyo afite no mu nshingano dufise amande yo guhanura abantu biciye muri no cinema ariko kandi turafise inshingano yo kwerekana ubwiza bw'Uburundi ubwiza bw'igihugu ariko ikindi naco ni byiza ko twagura akarere tukaja no hanze kuko byose amazina acaduga byose tubikana n'abantu benshi ico gihe twagaruka mu Burundi bazomenya n'ico gihugu cyacu Burundi biciye kuri twebwe fiko ndakunda inyishu urazi ko ubwo umuntu agutuma umutego we bigoye kubera iki nupfa kugwayo kuko nubuka mu kwishura hari umuntu ushobora kubaza ikintu kumva bana aragwaye content creator n'ibintu bisho ubwo wewe wangoya nagerageje kugoye gute just tumve nagoye gute cyangwa ngo niko uri kura twarabi kandi Imana ihezagira abantu bose bariko badukurikirana ihezagira n'ibikorwa by'amaboko yabo kugira ngo nyene ko bishima kuko turanywa imbere yayo aho barabita nanzigo birimo namwe ni twahura mu office dusangiza byo mu office natwe twahura mu office tubasangiza byo mu office ni gukataza gusa msikia mwenzetu hapo umenga tuli muri filme fiko muri turafanye niki kinukumbuka turafa bo sinzi erega bino bavuga ntazibana zidakomanya amahembe byarashika afite jewe kimwe mu bintu kandi manze bwije nkumbuye ndakumbuye nyene kuba hamwe nabo turi mu gikorwa cyangwa turatera inkuru sivyo ko ngira ngo amaze iminsi bari mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye ariko nanje maze iminsi mfite umutumbakiye rero Jeff manager nibazaye ko nabone bankumbuye kuko na jewe nabereye umugisha kandi nabambereye umugisha ariko communication iraba cyane gose na finale ya Mondial twakumwe na Norask twagera abana Norask mu bantu banyohera kwe aho twahera abantu ko twasangira akantu k'agafana baje ni famille amande ko twakora filime ngani famille ni famille by'ukuri famille kwe rero urumva nubwo batakiyeho batatakiye kazi ko takikora na filime ya muga nubwo byo bitakiriho n'umuryango ni famille akira kabazo babajijwe bakabajije ati mbo bakabajije famille ngo babajije ati nibyashika fiko akabifuza ko musura gukora muzo kwemera ko mukorana mufatiye uko kumufata nk'umwana wanyu canke muvuga ati twarababanuye ko tumufata nk'abandi abishura ati yo ni wacu n'unye nubwo yogaruka turashobora gukora n'ibintu muri bwabo fiko ntabuzi kugira ngo ashobore kwa propose cyo kintu basije kwabona filime oya bo afite filme ni mitahe bro ariko kandi mgawe ngira ngo ntobonye ibyo bishuje neza ahubwo bavyo ko nzobariha ega rero nabonye umenga amapye yose wayarenze nawe bavuze ko nzobariha kandi ni vyiza n'abakenera nzobariha gusa baravuze yuko nyine batazondisha n'undi muntu asanzwe kabisa nyine mbo bazoshyiramo imiyaga kubera yuko nzoba ndi kumwe azoba ari family nyine kabisa dukorana warakoze lancement tutigeze tubona mu Burundi hari umuntu yambwiye ati fiko iyo byashaka iri kugura umuduga muri Jalance canka kubaka inzu mwagahitamo gukora igikorwa ciza ni image rushatse gutanga kwa filime bagenzi ba filime bagenzi baho mu bisanzwe hari ukungene umenye ngaho mu karere hari abantu nubwo bari baki basigaye ari baki bataratara ibintu byacu babisuzugura bagira iki rero bijya bitabyambika gatamana kwambika gatamana industry kugira ngo nyene abantu ntagume batubona muri ya shusho nyene nyene tukabereka yuko n'ibintu biri big twobikora mu gihe
gafashwe mu mugongo kabisa gukora n'ibintu bisumba ivyo tumaze gukora no kuma dufatira muri kwa rugezo rwa rundi nyene ya tera tuje imbere mu izina rya Yesu amen amen hano tugeze rero je baratanguye kunjugomitse nubwo turi mu kiganiro turi kumwe tutari kumwe nkabona bize ni wishu kamera mari banza berekana ubwiza bw'u Burundi tonto hatugeze rero ngo bahita gute tembera mu kiyaga Tanganyika amazi tugezemo tuba tugeze mu mazi meza ari hagati na hagati kiyaga urabona uko amashusho adasa y'amazi ari amazi twarenganye y'ubijya pembeni ajya abacapi amazi ava mu bihugu bya ruguru iyo misozi ariko yaturimo n'amazi y'ikiyaga yigera cakora nta bucafu bw'ibyo ati rero nyoye ni sawa yanyoye nta ngwara y'imwe kabisa nta corona mpava ngwara nta corona no hava ngwara yanywa reka ivyo bintu vy'amaferi ngaho wazi igituma nenda kubwira uko niko ndaraba ukuntu kamera bani mu mpera kakavo cyangwa umwegere tugafatira uko nyene atwo tuduka hagati mu mazi meza amazi udashobora kuba arimo nk'ubucafu ni amazi meza cyane kuko urashobora kubona uriko baratandukanye n'ariya turiko turarengana ariya tuje tubonera mu cyamo habona ahantu kure bamaze kugarukira ngaha nihe aha muri kino kiyaga kubera iki kiyaga cacu Tangeranya kigira hagati na hagati nk'ubu tugumye tuduga turadugamo hagati na hagati ikiyaga uguma ukibona ukunyene haragera ahantu tuza gushika mutobona Bujumbura utabona Kongo ivyo bintu nabibonye muri filme ziko navyumvise kweri umubona uri hagati mu mazi gera nusuye kubona umusozi n'umwe amona amazi ugenda utazi uri kurara yego ndakubwiye ati rero ndiko ndaguhingeranya uko ngarukira ngaha noba ndiko ndakubesha kuko nanje birandenga ariko nta hamwe ntashobora gushaka kumbwira mbe mu Burundi nja muri Kongo turagenda jewe ndagutera ingo ikiga tuje gukora urafise video urafise passport ari urengano uje muri Kongo ata passport ufite oya nje ntibibaho barayigusaba hari imbere barayigusaba kandi tubanza ko tukabimenyesha uko tuzojayo amaturashobora kugenda biciye mu mategeko oya kubera je ndi kumwe n'umukinyi wa filme azwi cyane wari umuzi oya nayinzi kabisa nta filme ukurikirana baramuzi ariko ndamutama icyumviro cyo tugenda gukina filme muri Kongo ubunyene bisaba amaposite ko tuzobimenyesha yego ntabwo nyine twine leta ibi abarisa banangwana mubimenyesheje tutafise akantu tuzoza gukorera muri Kongo tuzoje bukeje nta kibazo na kimwe urumva no husha nzamusabye nta kuntu rero dusubiza inyuma ko yaje kuva ugisoza naguma ndabugururana urutigwa hano urumanuye ruhavuga gushikayo gose abisigura ko tugeze ahantu hasi ni harehare ariko nubundi nubwo twari tugeze harehare hagenda harasumba nuko tuduga rero dutera tuje hagati mu mazi niko hagenda haba harehare iki rero kuba ndiko ndakikoresha turacari hafi ahubwo oya je hani hafi no fiko ubuzima bwaramurambiye hewe twisubiye Reka jeje gitiramye ndakuraba mba ukumanura ndabiyo kigarukiriza ahubwo Tanganyika irayoboye urazi yuko ushaka kwegera n'imbere usanga kizana amazi anakugera no ngako mavi byo nivyo ya yego ugasanga kizana amazi akugera ngako mavi kandi ubu numenga uri kure yego ugasanga nk'ubu nk'akaro uri kwindi kote nk'ariyo uri bini nko ku rundi ruhande hari ahantu hari ikintu ugasanga hari gose gusura donc hagenda harabe ibintu by'ibinogono tworoze Tanganyika amani urashobora kugenda uri woga ndangwa kwese gusa ku ruhande gato gutya ugamaza agaca kurengera kandi aho warura amazi yakugera nko ngaho naje ndamaze guhakwa muri Tanganyika kwe kandi ari ukubora umenga aguma gutwara ino yego vraiment wawe yabaye amazi ntaragusomesha nturiwe narimwe ari wamze utazi koga grave ko mane ndabigusumvya ariko we ndabigusumvya muga ndabona hari ahantu ndiko ndabona hari cameraman hereka haje ni Hotel Club Dirac yani Club Dirac kwa Natasha na Bamba na boss haja kaina kumenda hapo nyene ubasa matanye leo se ni Club bacakurikira hino ibona y'amabati ya ver iyi ni Atium Royal muri waenda habona iki hacakurikira imyami mubona hino yacu nyene yitumbera nini ya mibisi none nk'ubu ko mora numva ati akenshi iyo turi ngaha turi hariya twumva ngo warigiye ngo usanga ubwato ngo ingona ngo ibikantangona canke imvubu ziba zihari ngaho ingona ntaziriho kabisa oya hazimo kuko ingona ushaka kuza kuziraba uraza ukabitumenyeshwa tubwira ati twebwe dushaka kuza kuraba ingona tuzifotore ariko twe tuba tuzibanza zibamwo zitajyana mugabo
zirajyana ariko mu kuza kuziraba wowe kumbe wowe ngo norayizi wowe jango hari ntani yose umba kuza kuziraba tuziha distance nukuvuga ziryamye hajya kubera zikunda ahantu ugacanga ziba zikozota akazuba nukuvuga n'ahantu rusizi rusesera ugaca ruhora Tanganyika yokunda kuzisanga hamwe n'ingona n'inyoni nyinshi twebwe rero mu kuza kuziraba ari ushaka kuza kuzifotora aziha distance nko kuri 100 metre akaba ari uhagarara kabisa hamwe tuzifotora ziri hajya ibice bisigura ko tuzifata nk'abantu bene wanyu igikoko n'igikoko nawe uri umuntu reka nshuti y'umusaraba bantu b'Imana jewe fiko ni kuri Imana Jesse Jenje ndagushimiye ko ibintu byinshi umugabo tuyagiye sije ndabizi ntabizi nawe nyine bari babikeneye n'abantu bari babikeneye fiko niwo muntu wa mbere mvuga yuko azoba tuzanira impinduka mu Burundi mu mwizeye mukamuha imitahe kuko niwo muntu wa mbere akora ikiganiro mu bwato oya bamari oya bari kwafita anniversaire mu gikiganiro interview ya okay avuga ari ibintu wanditse kuri page ya Facebook ati ari projet ndiko ndategura 20 million ucandika ati uwo kwibaza ko ari muri commentaire sinashitse ariko ndizera neza yuko arabona muri commentaire turinze tujayo bayigemye iyo projet bayivuze bashobora kwivuga jewe ce projet ya 20 millions abantu benshi nakemba navuga ngo 20 millions ngo ni kurongora mimi ngo nabindi ariko ari umuntu ryari twari kumara mbwe ati ni kuri mimi nafiko barabere simufanye evre jambe naremeye guterera 2 millions urongereje kandi yaruze umuriyoni je none kubera umva ni umuriyoni wa mimi n'uyu uko n'umusango doti kora abagore mariage igakora abagabo doti ni kuri kote y'umugabo mariage ni kote y'umugabo amagenda wenda komeye umuriyoni na miliyoni muga muco gikoko mutwemere ko gira igikoko nyabaye ni filme fiko basi iyo idea nirakuzamo biri umupropoze bamufata nka sister ati ibyo bintu mimi nubeje fiko je naravigana wakoze kuri Africa ndivuga ati nta mushera afise ti igikurikira muca oya mimi no kore nabivuze kandi kanabisubire abereye urugo rwiza abereye umugabo amukunda abereye umugabo azomwitaho abereye umugabo fiko iyo nako ravuga ngo muraberanye na mimi basi ivyo ndazi commentaire ko rozibo nta kintu bivuga cyangwa byakira go birangyohera biraryoshe sha ese urumva ko kuberaye na mimi biraryoshe ko mimi ni umukobwa mwiza sigikundiro ariko kandi afise ibyiza byinshi mu yavuga rero bavuga ko muberaye n'umuntu nk'uyo uvuga ati wow ko mutaraberanye rero ariko twizere neza yuko mu minsi iri imbere mushobora kutubwira twebwe abafana banyu hama ico mukadoya twokora mariage kwa twadohe oya turamutse tuyikora turamutse tujya muri kandi tugera kugeza gukora mariage nuko twebwe nyine ivyo vyoba ari byo biryohera imitima yacu byari kubera turuhura hamwe n'ubwatsi wow ubwatsi n'umuntu wanje this is my man ndagabati kazi wanje mugabo ko bikora kugira ngo tugere abafana bo ni banambira kaje abafana kuko inyuma ya mimi baravuga ibindi unyuma bavuga mimi kindi gihe bavuga ubundi mba do akijuru bagacishamo akijuru ariko nta kijuru muri muberanye je naramukunde ni wumva none tuberanye n'abantu bose none je tuvuge kuri abantu bose oya je ndi abantu bose uri mu player jewe ndi umuntu w'abantu uravyumva bane inosi irimo abakobwa benshi beza ashyira ubwenge ariko muri abo bose umugore wanje ni umwe mimi ni mimi cyenda hundi kumwe rucyo bigira umenga basi umenga gufata nk'ibintu umenga siyo ndiko ndabwiye afiko okay uno munsi navuga yuko waduteye iteka nabaye umugore wanje uhiriye bihabuze iki mimi from ico kintu ega na mimi nawe wajije avuze ati okay fiko muratwe imana nzinzi bitamo ko bagura imambire kuko cyo nico imana kimwe mu bintu
mu bintu bitumye binatebagana bino bintu nuko nyine ikategura umukobwa mwiza ufite ibyiza byinshi atekeye ubwiza nyine bw'Imana. Rero uwo muntu maze kuza kumutegura bro, inzahabu nishaka kuyisanga kwibaraba. Inzahabu bisaba yuko mwimba mugacukura mukaja kure kugira ngo haboneke iyo nzahabu. Rero iyo nzahabu umugore wanje bisaba yuko nyine ducukura nyine bisaba umwanya nyine. Uravuga umugore mwiza kuri Fikofiko n'umugore wa mwiza. Umugore mwiza umugore akijijwe, umugore azi Imana, akunda Imana, umugore yizera Imana, umugore nyine ibintu byose akora abishigikiza ijambo ry'Imana. Kuri uyu mugore mwiza kuri Fikofiko. Fikofiko n'umunsi waduteye iteka ibintu byose biriko birabera hano, nuvuga yuko n'amafaranga y'uwawe washatse kuvuga ati jewe fuke ndabatembereza bakunze ba Step Made muri bitanduka ikiganiro gitandukanye n'ibindi byose mwakoze. Ariko ikintu cenda gusaba nanje ikiganiro gikurikira yanegure nk'ibihumbi amajana 500 ndagutware kuri day na Mimi mutange ego mutange content nimba aza kuba ariko karyo keza ka Mimi kwemerera Fikofiko ababiba biciye muri iyo nzira, nimba naho tuza kumenyera umuco ko bitazopfa bibaye ababiba biciye muri iyo nzira. Genda muyategure hama muzoduhamagara mugabo. Are you ready? Ni date kwanza miyani date akwa gusohokana umukunzi wa gusohokana umukunzi wa Jenzo yaguhanye se gusohokana umukunzi nyene date ni position. Wowe baziko ari giti nayo napfuye kuvuga. Date ni gusohoka tusanzwe. Rero ariko iyo content turayikeneye ko abantu bifuza kubona bicaranye na Mimi twama twicaranye ikiganiro wabone muri image ya kamera. Mimi twicarana kenshi no ma evenement kenshi saguza twicaranye. Je naona muri kumwe je cyo kintu nzokizana kandi bana mwiruse ndabiruke. Mimi ngo bagomba kubona twicaranye bose Fikofiko ari nawubwiye ari gana nabonye wabuze na African TV narakunze ukungene nta mukozi mbora afite umukozi. Yes sir. Urumva urafise umukozi muga nta nuvuga gute umwubaho akazi ufise ibikorwa byokora umwubaho akazi cyangwa umukozi twarabonye ko ari Fikofiko abikora byo mutima ukura hega bro. Ega umukozi ntabaje kuba uzanye umukozi mu bisanzwe n'umuntu abaje kugufasha bimwe mu bintu wabuze umwanya wo kubikora. Ntabwo uzanye umuntu nyine kugira ngo umutese umucure bufuna buhoro aba ari umuntu nyine aje kugufasha tu, kandi ni byiza ko nawe umufasha. None ivyo woshobora gukora wowe utobikora niho kunyegiye nk'umukozi wanje hari igihe biba ngombwa yuko nigira mu gikoni nkateka kandi ari ngaho onye umwanya we gusana no tomate ishira ngaho hamaca nkaziteke. Ariko kandi urumva sikuvuga yuko ngo ibintu byose akantu kose gakaciye genda uca umutuma oya. Fikofiko uravuga ngo guteka wowe wize guteka ufite imyaka ingana? Jewe nakuriye mu bakobwa benshi ni uragasore wenyine ariko ntibigeze bandekesha. Nari mesera mesa byarampaye, nari mesera narateka ibintu byose nkavyi sinateka ntibanteka guteka mugabo nari haje jewe nyine ndavuga ati fa kumenya guteka pe nawe umengo nyine ntibandekesha ukuntu ndavuga ati apa sasa bakubanyeka yuko tuzazokwamana nabo rero isoko nzomenya n'ivyo bazi nanjye ari umunsi bakwirije inzara ko rutaruzi guteka batimenye ari ntibanyirije inzara gusa je nawe uramfata umunsi umwe mu ndwi sometime naronse umwanya nkavuga ati namusi nje neka gusa ariko ikibazo jewe ntetse byasaba amahera menshi kwagese ngo ndaguteka ibintu atari vyiza n'amazi urayazigiza. Oya ndayazigiza ahubwo mba nshaka ibintu by'ibirungo nyene. Oya nshaka ibintu byo guteka ibintu bya Fikofiko unyemerere igana bikurikira tuzoze muhira twere ingene uteka ko ari ibintu muvuga ngaho ntibemere ko ari ivyo byakweri no kuri karibu. Je ndemeye kugura ibintu byose byo guteka ico bisabwa. Sure yego sawa nta kibazo tuzosoma hama duteke cyabishobotse tuzerera Mimi abari bazoca ateka umunsi wumve ko ari wa mugore garanga ngo bumvira abagore kunjya yatetse
aya aho uzoba wihenze kene kumvira umugore kunjya agenda genda urongora umuntu akora muri restaurant abo muri restaurant none fiko byo kugira twe umugore atazi guteka oya umugore atazi guteka naone si sawa mugabo ntoco umenyera umugore mwiza ku guteka kwe kwiza kirazi ko nto gushigikira ngo uzana umuboyi niwe kwa mujinja z'umuboyi urondera ibiki umugore wifuka gutekera aya kuzana umuboyi si byiza oya byanavyo birafasha kuko abagore b'ubunye benshi abafise aho nivyo bakora rero ntiyova ku kazi murusha mwese mukimushikira mu gikoni ifo nyene nivyo le weekend ifo ko nabafata umwe agatekera umugabo arindi misi sanzwe nawe nabafise ibindi umugore abari ku kazi ifo yuko aza nawe ashika afungura aruhuka Fiko nukuri kimana wakoze kudumuya ukuje kajyo n'umunyenga dutahe nibye oya ni sawa reka twahejeje Fiko wakoze kuba Fiko wakoze kumpa umunyenga bana umunyenga ni sawa reka turye nitwava ngaha anyishaka turaza kuja muri piscine gahunda yo koga piscine ari piscine za kwijaho umugabo iganuza kwa cyaheze nuko ndabashimiye ko n'umwanya mwamaye Steps Media Shoboka Network ego mani wahezagire kandi mashishikare kubagurira imbibi okay ndakunda guchallenginga umuntu okay ari challenge tubazo tutatu nateguwe uza kuvuga umuntu ubona ashoboye yorore urankundi cyane okay Fiko no musi dispose kwategura film hageze nk'umwanya wo kuvuga ati iyi ni role yo muri chambre yorore woyihandura byakinyi bagenzi baba film Chayija mwese murayishoboye. Muri chambre gute? Okay, uyu muhungu n'umukobwa cyangwa ariko arakina muri film. Muri chambre. Kwa abantu raho kavuga ati ubu ntaba romantique ari mu cyumba. Ninde umuntu ushobora kwihamwe? Biva hari ikibisa ko nza kuraba film ndabe. Oya, urazira kuvuga ngo uzotangwe kuzira bakora iyo challenge. Nza kuraba role mu cyumba. Nk'uvuze ati okay, film ndiko ndategura mugabo irore. Ndana ko ashobora kuyiha aba bantu role mu cyumba. Ahubwo abahungu. Umuhungu n'umukobwa. Umuhungu no Soro. Libat. Umukobwa rero abakobwa wacu bose menga na sinzi nk'ene bameze. Menga nyine nabantu bari timide. Abakobwa bitinya mu gico kintu vraiment nico hari n'undi munigeze yo kimbwa bataba social media yino abakobwa umenga baratinya kwisanzura cyane. Nubwo kwisanzura cyane atari byiza mugabo hari ibintu bimwe nk'ukweri batinya baye kandi babyaye bisa kamara. Ahubwo rero yaza kungora kuko kweri oya ushobora kwashira chancerie chance ni bon chance ni bon ubundi nawe mbona ninde hafi na hafi ne mimi kutamushira mimi no ubona ushobora kumuyorora atari wewe umuhazo kwihenda haye mimi yo umuhazo kwihenda ariko robe yo mu cyumba arabiyamirije mimi ntashaka umunazomuha role yo mu cyumba umba mu muhizi ndyo zose mushaka muga mu cyumba iyo mu cyumba rabukeneye umvise rero ka kantu Fiko kindagufatiraho nyene ubu rero nawe ntwotwara umukobwa kina film no mutwara nimba bamuhe role mu cyumba ko bawushiwe umuhungu aya ntacyo nabagira mimi n'umukinyi mwiza ntacyo nabagira ndayishimiye Diva okay bari umukinyi mwiza cyane na postinze bacurambwira ngo umuntu macaranyandikira ngo umukobwa ngo rero ngo ukina kwese uko ngaha kweri ukina neza cyane nabwo ati no kuro baramuzi arakaze ararenze reka tujye gukandika bazi okay role iyo uri kurara filime zo mu Burundi hari umuntu uvuga ati uyu ndinze ndamuha role y'ubwicanyi nta wundi muntu yo mukorera yo barinda Banderas. Maana sura ni ya kazi. Sura ni ya kazi kwanza. Hata nakina sura yenyewe ni ya kazi. Nubwo nyene umukinyi wa filime yose ashaka kuyambikisha kanaka atari afise. Wende bitwa twayirenganye. Kera. Bavuye ariya. Ariko akandi kabazo kanyuma rero. Irore ushobora guha umwana wo mwigeme akora ikibi bibarinde Cadeau Havel Yesu Fiko kiranyohe nikiduta mu kuvuga Cadeau Havel kuberi shaka nzoga tamuza muri internet kibazo batanguza shaka no muntu harore ikibi Cadeau Havel
barazwi harundi yitwa Jeje Anita. Anita ndamubona bakoranye muri Urukundo Niki. Yego. Ariko kandi hari n'undi yitwa akina nyene kwa Sami yitwa nde arancitse inde Blandine Blandine voilà Blandine rero ikibyo yego ikimesha yakinye muri nuzenya muri ya film ya Moria channel yo muri Moria Heartbeat ikinya rumumesha ukaona Rorana iweza kabisa ujya kazi muravyona Okay, Fiko uruka kuduha Urukundo Niki filme kurikira twitege kuzosohoka ryari hoho izo bijanye na histoire imeze gute? Bon, ya filme yari yo kunyuza muri industry nabo industry rimeze ubonye ngiye kwipanga bushasha kabisa kandi jyanye harimo na support ya Trofa ubonye ndije nyene ndagati kuma kakisenya mbo ariko sinije ndi kumwe n'abafana bankunda n'Imana kandi ndi kumwe n'Imana iyo Mana niyo yampaye abo bantu bazonshigikira rero ndagomba kubanza ndagomba gukora rero kindi kintu gitandukanye nakijya kwera sinkeneye kuzokora iri munsi y'ijya nakoze kwari no vyite maze kuduga ingazi terubana yapane nzo kugaruka hasi murumva genda mushigikira afise projet nyinshi kabisa twarabonye mbo cyo kibazo je ndakunda kukibaza cyane abantu bakinyi ba film kandi ndazinyishu giha siyo wundi yararuka wundi tumeruka kukibaza yanyishu Kanumba twarabona yashobora kwagura film yazikina muri Niger ikina n'abandi bakinyi babo muri Niger kandi urumva igihugu buriko yakishikana kure Fiko sasa ni muri projet afise no mwaka cyo bakirimo bona uno mwaka ndayifise iyo projet ariko itagenze neza no mwaka nzikana no mwaka uza ngomba kuzoja kwanza mu Rwanda sinuje ngiye kubaye ni gukinira rero hano ngaruke canke muri Kenya hone tu Kuvuga niba mukinyi uzobubaye wa mbere ukiniye muri Kenya benshi mimi naramubajije yavuze ati mu Giswahili je kirangura sinoshobora kandi aramaze no guhomba idiri kwera Giswahili atakizi yego takufunza kabisa diva ndakufunza Kigali ndakufunza Kiswahili na utakuwa ongea Kiswahili vizuri sana na watakuwa na kuelewa afidili zitakuja nyingi Kiswahili sanifu mikataba mbalimbali kwa sababu ya Kiswahili. Don't worry diva. Ugeze kuri diva urashemo romantic uri kuravuga. Nakazina kajesho kuvuga diva. Canke mi. Okay, ikibazo cyanyuma cyo turangiza ikiganiro. Kuva muri Trofa bacushika ukriya navuga yuko kandi nka nabonye yanditse ko Great Nation Company si ikintu tuba tumenyereye ku bandi bantu banza guca utudiri kugira ngo babashe kuyubaka iwe nawe sabi kwa urashobora kufisa abanyamitaye kumbure twe tutazi tudiri two mu mafilm nyine ugasanga ku tudiri ku bandi kugira ngo kuko navuga yuko maze kugira indoto yo gukira ikintu ishobora kuzana abandi bantu ari ukivuka urashara mu bebe urashari ya bujubuju cyane bujubuju bana mata urumva ugacushika rero kuri ico kintu niye nguvu izo nguvu restore Baraje twe twiteze yuko Fiko azori wa muntu tuza tubona mu filme y'abandi kwanza abanzi yiyubaki rero sinda gutegemea abandi kweli napenda kujitegemea sana ndakunda nyine imbere yuko abandi bantu bakwiyumvira kwanza biyumvira ko wenyine rero je vraiment target ifise yo kuzunguruka nkora filme filme mu zindi ntuze warashaka konkenera twokorana mugabo ikintu cyambe cyo kwanza kwibaka nka jewe reka kinda cyari muto ndacara akantu kazamuka niko kazotuma Fiko atarongora vuba akantu kazamuka reka ndaciyubaka mama n'abantu banyandikira bambwira ngo uzo dushe muri company yawe avuga nti bantu b'Imana je ndaciyubaka nanje hari tuntu ntarakusanya ntaragura kugira ngo nyene ntangure nanje gufata ko kabandi nivuze yuko nahangeze ntwashikana abandi birashoboka ariko ndacarondera inzira nziza yo kubicishamo kugira ngo nyene uje sinze ndakubesha ndakwemereye kuzamura nzi ndakuzamure ko kabisa sinshaka kwesikoka abantu. Okay, turangiza ikiganiro abantu bo kuronka gute Fiko nk'umuntu yifuza gukorana nawe izo diri nyene kugira ngo ashobashe gushira muri film kandi babwiye n'ibindi bintu ushoboye abantu baza gushoboye film gusa tunvuga ati je n'ibindi abishoboye kira kukira umusumbuhiri jewe kundonka inzenya zanje zose ni Fiko
Ficho Fico Boss Mafiko Fico. Nimero za telefone ziriko kuri izo platform zose nashize ko nimero yanjye ya telefone cyane nga anyu baraza kuzandika nibo cyacu bintwaye kugira ngo udukene azibizo bimworohe kwa turoba kabisa. Hama ikindi naco nuko uturi tuntu nshoboye je nsanzwe turafise stage duhotesha ufisa evenement ufise ki turayikuzanira dafisa abantu no connect bakayikuzanira nziza nka yindi uruka gukoresha Chorance cyane dafisa abantu no connect bakayikuzanira bajyanye bahavuye baduha nakazi ko kubamamariza oya ubwo rero stage zirahari kabisa twara abashore kandi banyine abone bari mu bantu badusupportinze yeah Fico akajambo kanyuma ku bakunzi bawe abakunzi banje ndabakunda cyane I love you so much tunaendelea na Anglais I love so much ahama amashime kumana yo mu juru itumiguma hasa ariko shigwa hejuru ubu ngendera mu kibuga cy'abakuru gukayangana kwanje niyo yanje nkuru Fico turagiye mu kindi kiganiro era twari yari ya shabozi mugabo tuza gushikari yagiheze benshi bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru surukurukuru oya reka mbaha makuru erega negereye wa mugwa mukuru uwo ni Sion umugwa w'imisi mikuru Fico mwino misi uraducanga umuziki filme ubariza hembeka unamsikia Fico sanzwe muri n'ubundi acaba Fico yeah abantu hari abantu bakadukuri batazi kusanzwe no muririmbyi no muririmbyi indirimbo zinga kuri YouTube bazogenda barabe hari indirimbo nyinshi nagenda kora kandi no ndashazikora yeah ariko Fico wakoze kubana natwe thank you so much ikiganiro gikurikira tuzokora ku bijenya kari hari ya music Kariya ya music hamwe ego karibu cyane kabisa turangirize kuri freestyle hari indoje kudutera nini ati kubisa indirimbo nyinshi ijya hano ari ngo abandi ngo Fico ese uzorongora ryari